SBM ndamubwira ati ubona gute dukore drill kubera agenda abona yuko ibintu twa turakora bashaka ko tubisangiza n'abandi kubera twatangiye kubibonera hanze muri UK babikora kandi bakazitamba amadrill nyine bakayatamba zijya ndirimbo za worship bakazishyira muri drill kandi ukabona yuko baravyumva cyane kubera ndibaza ni kubera abazungu ariko ino muri Afrika nyene biracayumba bacabona yuko nyene nabazanye kure cyane narungitse marayika ndamutuma muri Entebbe. I'm the rightness of God, real son of God. I'm the winner every way, like fat like sun. Kristo n'umwami w'abami kandi araganje yanteru cancho go kuba nkawe ubu ndatuje ambona ken niyo mpamvu genda mfiz duidege vyakumubwira narahariwe naracunguwe ama ibyerekeye David nawe David narayikoze kwikora twayikoze 30 minutes sa igestire rero je yaranyemere naye murungikiye naye performance itarasoka kuri YouTube ego itarashika kuri YouTube narayikoze kanza muri church barayikunda bayikunze cyabwa ati wow reka rero ngende ndabarundere challenge imeze neza ndatangura challenge yo gutamba mbona umengo nifashe kubera nashaka yuko ijya verse yandi kandi baza kuyumva. Hello everyone, what's popping out today? I go by the name Extra Modem Homeboys Comedy Fan Boy. Mbere ya byose mugende critic channel yacu mugire subscribe, like, share na comment. Instagram ni BITV, Facebook page ni BITV, TikTok ni BITV, hose tuba duhari. Then abibutsa service tufise muri BI, turafise photography, graphic design, videography, byose ninga muri BI. Turafise n'igisata cha film ku muntu wese yifuza kugira nte gukina film. Iyo ninga hari simba ndije nyine mba ndi kumwe n'umutumire no musi umutumire baza ko ari indi. Them call him Take Jesus. Reka ndamuramutse n'abaramutse hama tubandanye. Let's go bro. Yeah man. Neza. Fresh kweli. Ndakubona musaza. Yeah, I'm good. How about you man? I'm good too bro. Yeah, genda jewe kweli kwishikira muri kino kibanza. Yeah, this is BITV. BI. Hewan. We don't fake. Masha to bless na ebana mudukurikirane neza. Ndabanda kubona ku kintu ku bintu by'abaraperi yani. Yeah man, drill. Yeah. Yego kweli. Bad bro. Kuzwa BITV bamita Take Jesus. Mwana cyane ku remix ya narahariwe ariko ivyo byose reka mazinda bicinye magato manze garuke kwizina giwe bro kwereka kwita Take Jesus gira bakunzi Take Jesus ninde Take Jesus nakazina keza murakumva nawe take it mwakire umwami Yesu jena navukiye muri haso no mu mafia nyene nkuko mubibona ariko tubona mwakire umwami yes nico gituma nakunze izina rita yandi. Yes, teni mitamo kwita Take Jesus. Yeah, abajene benshi usanga nyene usanga bari mu bindi bintu afise imana gusanga agiye kuririmba ibindi bintu bitabanye n'ibyo mbwe muririmba mugabo wewe uvuga ati je ngomba mitemo kuririmbira imana byatanguye gute kijya gihe byaje gute bwita uvuga ati je ndafashe umwanzuro ngo manze ndakwita Madrid ndirimbira imana nka Take Jesus. Je byaramfashe ko nyene niko no bivuga byaramfashe ko nyene umva ikintu imana iba yaguteretsemo biragoye cyane urabona tutavuye ngaho nyene kwera je nakuriye namba muziki nawe nakunda gutamba muziki natamba muziki profane mu mashow menshi nagendamo kandi no ndavisitayo ariko gusa jewe ikintu cyo nkunda nyene nikijyanye ndaba na byinshi nyene nibijya nyene tugarukiriye ku ndirimbo narahariwe icambere nambere cumaze ndagusaba ni freestyle akapera nako kuri iyo ndirimbo narahariwe ndagaje gusura bizi ko nicariye ku ntebe narungitse marayika ndamutuma muri Entebbe. I'm the rightness of God, real son of God. I'm the winner every way, like fat like sun. Kristo n'umwami w'abami kandi araganje yanteru cancho go kuba nkawe ubu ndatuje
I'm born again niyo mpamvu ugenda mfizi duidege vyakumbwira narahariwe naracunguwe gwe Nduwimana w'Imana gwe dumuraganwa na Kristo none ubu nduwidege vya sawa kuzwa BATV this take Jesus muramumva ariko deka ngaruka kuri iyo ndirimbo nyene indirimbo tuzi original yayo tumuzi ko ari umuririmbyi David ndagomba kumenya ibwa mbere na mbere iciyumviro cavuye cyo kwimbira ati indirimbo reka ndayikore muri drill mbega ni SBM yoba yarakuze ijya drill amacara guhamagara canke yo wari yumvira ati reka je muri drill hamuramuhamagara SBM so je ndi muri gengo ya Nakuze SBM on the beat ndamwita kari petit frère kubera ni famille yiwanje nyene turavukana nka kuye nyene mubibona indirimbo nyinshi niwe azikora ko kenshi tuba turi kumwe ama SBM nawe je nazanye contre azi yuko je ndi umwana muri church ndakunda kugenda every Sunday kuri church cenye mbere credit mu marouange banishikiye nyene kumva ijambo ry'Imana kubera ari ikindi kintu kibituma ngenda hariya ku isengero hama SPM nawe yabonye ijyanara yabonye kwanza je icyambere kwanza je ndakunda gutamba ndakunda gutamba nakunda gutamba buri mwaka haraza style kandi iyo mwaka iyo uri update kuri dance cyangwa kuri beat hari tache tubi donc uramenya style zigizweho ziri ku mwanya ucubibona cyenda SBM cyenda mubwira ati ubona gute dukore drill kubera je ndabona yuko ibintu twa turakora ushaka ko tubisangiza n'abandi kubera twatangiye kubibonera hanze muri UK babikora kandi bakazitamba ama drill nyine bakayatamba zijya ndirimbo za worship bakazishira muri drill kandi ukabona yuko baravyumva cyane kubera ndibaza ni kubera abazungu ariko ino muri Afrika nyene biracayumba bacabona yuko nyene nabazanye kure cyane hamba Dereke David nawe David narayikoze kwikora twayikoze 30 minutes ijya ndirimbo twayikoze 30 minutes wanye nako ndihuta ndavuga ati SBM yako arihuta nambye ati man je ndashaka nkorera akakantu nkorera akakantu kubera tudagakoze uwo mpombeje aransivye ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ndabwira ati ndanyotewe iki kintu je kandi nayindi ndirimbo sura gusohora iyi tudakoze iyi freestyle ndetse twayikoze nka freestyle ariko twaronse y'abantu benshi bambwira ati iyo atamuye indi verse ya kabiri hari n'abandi bambaze ati iyo ndirimbo ni wawe abatamuzi David Rewan bagiye kumviriza bagiye kwandika narahari ariko barabona original numva ntawe uraje ko ndurungano rushaje tegeza kuzana impinduka nari muri drill ego sa ijya style rero je yaranyemere nayo murungikiye nayo performance itarasoka kuri YouTube ego itarashika kuri YouTube narayikoze kanza muri church barayikunda bayikunze tavuga ati wow reka rero ngende ndabarondere challenge meze neza ndatangura challenge yo gutamba borumengo nifashe kubera nashaka yuko ijya verse yanje kandi baza kuyumva kandi bace n'abarundi kandi bashikigwe kandi nase ambatwe niko ndagaburira abarundi usaba yuko n'abanyamahanga bashikirwa kubera ijya midiyo n'abanyamahanga drill from UK kandi rero tusanga na location nuko nyene drill like dream man guma wiyambara nk'aba drill nyene kujya nyene murayibona na drill so nuko nyene bimeze icyo naba nakwishuye okay ngarutse kandi kuri narahariwe ni indirimbo yakunzwe yari freestyle mugabo yaragira kundwa mbega ukishira kuri YouTube wari uvyiteze kwizoguha amavuzo ngana kujya
ukishira kuri YouTube cyangwa utarayishira wavuga ati ibi ni ibintu vya blague muri ko murakora video mwabifata gute mwari muzi kwizogera haje mwari muzi ko abantu bazikunda kujya kose so muri equipe tugenda turahanahana ivyumviro hege usanga nyene je nshaka ibintu bimeze gutya ariko gusa navuga yuko kari ni gift Imana yoba yarampaye kubera je sinaniteze ko ishaka kugenda nka kujya kandi ni video sinenzi yuko ko ishaka kuvamo ikintu nka kijya sinenzi ko boshaka kuyikora nka kujya ariko ndashimira editor yakoze umuti. Editor ninde? Editor ni Orly Cartoon. Shout out to him. Eba na respect kabisa King Zone Mashat Blaze yego kweli da felicita kwanza abakoze abamfashije muri kya gikorwa. Hari akantu ngize gucisha muvuga ati hari ikintu gituma ngenda hajya mu rusengero. Hari abantu bafise ingorane mu mutima badafise amahoro. Mbega wicu ikintu gituma uja mu rusengero niki gituma uja kumviza rijya jambo kugira na wundi muntu yumva abuza amahoro canke uwundi muntu yoba ameze nko kwiwawe ukumva nyine hari ikintu kikogira gutuma ugenda hajya mu rusengero kumviza ijambo hari undi muntu yoba ameze nko kwiwa mugabo bidakunda ko ashika hajya kubera kumbura izindi mvo uwo mubwira iki mbega ico kintu niki gituma wumva nyine wugenda kumviza ijambo nshaka ndambwira ati abe wenyene muri Kristo kandi amenye kaganje kari intwari kandi kashobora no gukiza mbaje nshobora kuba nambaye gutya canke iki sovuga ati ngo kuri bamwe yenda yibarekera ariko gusa tu hari abantu bashingira inahe bambwira ati indirimbo uduha vraiment ego nubwo mudasa kuri fashion ariko gusa turemera uradufasha mu mitima sana nabambwira turungikire novuga ati wo muri kweli yumve koko abe wenyene ego nabe nk'abantu nyene bishaka ijambo ry'Imana nyene hariyo nyene hari abashaka nyene kubifata nkuko babishaka urumva abantu bubu nibacumva niko nakubwira nico gituma naje ubone naje niyambare nkuko nyene yes take Jesus abantu benshi cyane abantu bakuze cyane abantu bakuze bashobora kuraba nk'umuntu ariko aririmba gospel bagacara ingene yambaye akavuga ati abo bantu nabo baririmba indirimbo z'Imana z'uhageze Imana bambaye uko ugasanga bariko baraha kuzumviza cyangwa kuziraba urumva bakirengagiza ubutumwa burimwo mugabo bakagenda kujija ingene umuntu aba yambaye nabo babwira iki tingaje ndabona ko ndabajajinga nanje oya donc ikintu wabwira basi ukugira batahure bumve nyine ko uko bakubona kuri look atari kumeza indani so je kweli ikiri muri je nikiyenyene sohora nikimvamo muri je nyene kwera bira sinzi ko nabisobanura kabisa je numva ariko ko nganjije meze kunyene nguwe neza kandi mukuririmbira umwami ibyise sindavyirengagiza kubera naha byanciyemwo ariko gusa je ntumbero namaze gufata nahifashi negeza kubandanya kuririmbira umwami take Jesus akajambo kanyuma amaturangize ndashaka kubashimira namwebwe mama ikaze ngaha ni TV wanyu turababwira kandi badukurikirane sana bumvirize ivyumviro by'iwacu kandi batwakira kunyene unababwire munagukeneye ku mbuga yo kuronka gute abantu bankeneye ku mbuga barashaka kumbona kuri Mugishala kuri Facebook hanyuma YouTube barashaka kumbona kuri Tech Jesus 257 Instagram ni Mugishala 01 TikTok ni Tech Jesus bakunzi ba BITV nari kumwe na Tech Jesus I was hosting so ndabibutse rero za service nyene turafise photography videography graphic design turafise n'gisata ca film ndabibutse ko turi no muri summer umuntu wese afise imanza zigiye zitandukanye turamukorera ibintu vyiza ku makamera asa neza kuri quality muri BN baza yuko nta kintu nakimwe tubutse ku buryo mureka kuza so come on tubagirira ibintu vyiza cyane ibintu bitesa so turabakunda cyane ndashimiye Tech Jesus yashoboye gushika ngaha muri studio za BITV ndabashimiye mwese muri ko muradukurikirana mubandanye mudukurikirana mukubitamo comment mugira share Instagram ni kwa kundi ni BITV YouTube ni BITV Facebook page ni BITV TikTok ni BITV turabakunda cyane
ciao ciao Westside